face. Put a smile on your face. There is a party tonight, we can dance tonight. We can listen to the music from you and I. I know, we're gonna have some fun. Come on, get on. You and I, let's do it. It's you and I studio. It's you and I studio. It's you and I studio. Yeah. It's 2016 and I'm down on my knees. Walking down the streets, everybody hands in. What about them kids who ain't got no food to eat? I'm talking about a struggle, I ain't even gotta eat. Walking down the streets, everybody hands in. Everybody's naked till you make it to the top. Started from the kitchen, now we got it on the roof. Yeah. It's party time, it's party rock. Got my shoes off, everybody punching in. Camera, today is the day, everybody pinching. I ain't rapping, I ain't speaking, I'm just telling you the truth. There is a party tonight, we can dance tonight. We can listen to the music from you and I. I know, we're gonna have some fun. Come on, get on. You and I, let's dance. It's you and I studio. It's you and I studio. It's you and I studio. Yeah. You will never walk alone. You and I, you will never fall. Yeah. We got you. You and I, we got you. Yeah. You will never walk alone. You and I, you will never fall. Yeah. We got you. You and I, we got you. Yeah. Everybody in the building, put your hands up. Stepping in the building like we way up. Homies in the building like we caved up. Step up in the building, you can man up. Okay, take it easy, we just gotta ease up. Getting money like we never did. Ladies in the building, homies gotta man up. We got no time to waste, no time to rest. This is all I have. 8-17 all day, pushing each other to get the work done. We got no time to waste, no time to rest. This is all I have. 8-17 all day, pushing each other to get the work done. I'm out here grinding, I'm out here grinding, I'm out here working, I'm out here working. 8-17 all day, pushing each other to get the work done. There is a party tonight, we can dance tonight. We can listen to the music from you and I. I know, we're gonna have some fun. Come on, get on. You and I, let's dance. It's you and I studio. It's you and I studio. It's you and I studio. Yeah.
Impeccable. You will never fall. We got you. You and I, we got you. Everybody in the building, put your hands up. Stepping in the building like we way up. Homies in the building like we caved up. Step up in the building, you can man up, man up. K, take it easy, we just gotta ease up. Getting money like we never did. Ladies in the building, homies gotta man up. We got no time to waste, no time to rest. This is all I have. A17 all day, pushing each other to get the work done. We got no time to waste, no time to rest. This is all I have. A17 all day, pushing each other to get the work done. I'm out here grinding, I'm out here grinding, I'm out here working, I'm out here working. A17 all day, pushing each other to get the work done. There is a party tonight, we can dance tonight. We can listen to the music from you and I know, we're gonna have some fun. Come on, get on. You and I, let's do it. It's you and I studio. Kaze muri sanze mushike mukuzuye abashitsi rero kaze muri sanze ekombe kaze muri sanze mushike mukuzuye murakaza twari tubakumbuye tubahaye icyicaro cy'iyago ikinyama iwacu kaze muri sanze mushike mukuzuye ababyeyi iwacu kaze muri sanze ekombe Mukarangabasha It's a me with a
ibihe byose nzokwamanda uwawe uwa mbere ubugamunishamwo umutima wanje uterera mu wawe igihe cyose mukunzi turi kumwe amajambo yawe n'intoke zawe nibyo vyama bimara irungu mu rukundo nguwe neza ibihe byose turi kumwe ndakubona mu nzozi zanje igihe cyose turi kumwe mu rukundo nguwe neza ibihe byose turi kumwe narakwihebeye mukunzi ndi uwawe ntunde kure ntumbe kure baby you mine narakwihebeye mukunzi ndi uwawe ntunde kure ntumbe kure baby you mine kugukunda nibyo nahisemo your love is all I have urugendo twame turi kumwe ntidutandukanywe n'ibihe amajambo yawe n'intoke zawe nibyo vyama bimara irungu mu rukundo nguwe neza ibihe byose turi kumwe ndakubona mu nzozi zanje igihe cyose turi kumwe mu rukundo nguwe neza ibihe byose turi kumwe narakwihebeye mukunzi ndi uwawe ntunde kure ntumbe kure baby you mine narakwihebeye mukunzi ndi uwawe ntunde kure ntumbe kure baby you mine nkuko nabivuze iyi televiziyo iriho kugira yerekana ibyiza by'Uburundi ndazi hari abarundi benshi bari hanze y'igihugu bagiye guhiga ubuzima iyo bariko barabona uko mu Burundi byifashe bararyoherwa cyane nabazaniye kino kiganiro kigira kibashike kunyota ni kiganiro nzoko amanerekana imanza ziba ngaha mu gihugu cyacu ukaba ufise urubanza isabukuru ry'amavuko ntureke kundondera telefona umbwira
ndakubwira nti ndarufise ukuntu ukumbwira uko bimeze hama je nzoshika nerekana urubanza rwawe. Ino munsi rero nkuko mwamaze kubibona ndazi mwabonye byinshi cyane n'urubanza rw'uwitwa Pasi kubatamuzi yari manager wa Radio hamwe na Bifes on the floor mugabo munyuma ararekana n'ivyo manager abandanya abundi ubuzi busanzwe hama ino munsi yarushinze baba umuntu umwe n'umufasha wiwe ko mwabibonye iyo twahereye tuzunguruka ubu rero tugezaho bavuga nti kwivuna agato twivuna umusase ya rero nkuko muriko muravyumva inyuma ibirori biraryoshe cyane abatamba ariko baratamba reka tumwegere tubabwire byinshi noneho abaramutse yongere agaragaza akanyamuneza afise ku munsi no munsi bandanya muri kumwe na DJ Fan 257 TV n'ubundi ndase kubabwira nti mugire subscribe muri benshi mugire like ma comment meshi mumbwira nti Fani ibintu ukora tuko turabona bimeze kunuku nimba ari ikintu nkora kitagenda neza ndoshobora kugisubiramwo ndabakunda cyane. Nababwiye ndizere mwabonye byinshi nuko nababwiye ni Pasi n'umufasha wiwe Pasi nababwiye ko yagize icaterere kirikomeye cyane mu muziki Burundi aho yigeze kubafashe mu mugongo umuririmbyi Radio hamwe na Bifes rero twashitse ku rubanza rwiwe reka tumaho umwanya abaramutse yongera abidondore ndakuramukije ndakuramukije uwo kwidondora kwa dukurikirana je nitwa Bimenyimana Pacifique nkaba mu buzima bwa misi yose nkora akazi kanje nkaba ndumu engineer reka turamutse n'umufasha wawe ndakuramukije Yambu uraberewe cyane murakoze cyane wiyumva gute ku munsi w'ino munsi ndanezerewe kuko n'umunsi uba arimo mu buzima bw'umuntu ndanezerewe cyane simbona ukuntu bivuga abakobwa basigaye nyuma babwira iki gufata ingingo nk'iyo nafashe mugabo byose bimuvako hari igihe ushobora kubona yuko hataragera mugabo yumva ko hageze just do it. Urakoze cyane murakoze nawe Pasi warugize kuba ufashe umuziki w'Uburundi ufashe kikoba gikomeye cyane aho hageze aho gihagarika mbega nta migambi ufise yo kuzosubira kandi gufata mu mugongo muri nivyo n'umwanga mu Burundi sinshaka kubihagarika kuko ndakunda igihugu canje kandi igihe nabikorana nifise objectif ko nabihagaritse gatoyi ko nagiye kubitegura neza ahubwo ubu comedy project ya mariage ngomba nabikore neza cyane ahubwo gusumba n'ubwa mbere. Murakoze cyane nawe urakoze cyane uyo yari umushinga nawe Pasi hamwe n'umufasha wiwe ndibetse ko mwaryohewe cyane reka dukurikira kampande gato nyakino ubugeni hanyuma duhereze ikiganiro cyacu ndabakunda cyane bandanya muba muri benshi mukurikirana DJ Fan 257 TV. Nareko tubandanya twashaka gusaba Khalijo kubera ko anezerewe kuko nanje nezerewe cyane nani muri bamunezerewe agire icyo ashikirije. Murakoze ku jambo kiko kinanda natani watora mutana bakora benshi njoma baritoza abajanti n'amatora cyane zigize igihanga ngibamba nijate kuma kurutari mwakaga isinzi y'abantu birorera imiryango n'ikorera nikora kandi ikintu kitwicumene karimwe kuko bafurufuriye bamwe babisosama mu yitwinda bamwe abagabo n'ibirabire abana uko dushajije
sheme mukora tani kintu cy'imbona kariye ubwagafu fuwirobeye abisasanya niye twindobano abana we nimirabire abana uko dushagije mufashe tugire gutya urukundo ruzuyemo urukundo rushusha tarega uburyarya urukundo runengesereye tumaze nawe urukundo n'indirake yawe urunzigamira nk'agashitsi kakera mama nuzi umutima w'umunyongera mubanga kari n'umurenze Aqui está o senhor Pacifique, o senhorita, o senhora. Ni kumwe benshi mwahora muramwumva mugabo kumbura ku masanamu ntimuba mumuzi cyane mutamukurikirana ku ma Facebook hamwe na Instagram yitwa Christian Savi akorera radio Sangano ndakora mukije Christian Savi Sindakora mukije gusa nagushimiye ko rero ivyo mukora namwe bikurikira iminsi yose muri abambere muri très rapide kandi muba mufata murazi gucukura inzahabu aho ni novuga ni grâce y'umu director wanje Soso Black ndakuramukije neza wongera uramutse nawe kwadukurikirana kuko generezero no musi vraiment
Christian Savio iki cyumviro cyo gutanguza kwerekana imanza zo mu gihugu iwacu wewe ukibona gute? Je iki cyumviro ni cyiza cyane kubera ko kirafasha urabona nk'umuntu nka Pasi twaje kuraba asanzwe ari umuntu akorana n'abaririmbyi n'abacuraranzi murabizi ivyo yakoze muri Rebecca wabonye ko Gali yaririmbye n'abandi nanje nico canzanye kuri Pasi nazi ko ari ikintu yaterereye ibi rero bifasha kwerekana yuko abantu nk'aba abatari abantu basanzwe wabonye nyere hari hasi none fari wabonye asa n'ahandi oya hararenze decoration ni super nicyo gituma rero novuga nti imanza turazijamo muga imanza ntizisa imanza z'umuntu ari mu entertainment y'iterambere ry'umuziki w'u Burundi ntibigase n'ivy'abandi ego yo yari Christian Savio umesha makuru wa radio Isanganiro turagushimiye Christian Savio akantu wobwira ko bariko badukurikirana nagiye kubona abana batamba salsa baza kuririmba cyangwa gutamba Pasi bamutambishije mu Cishino Rarijo yabikoze nanje nkacavuga ati la salsa es una sauce de fruta muito tipo carnaval do Brasil ivyo binyibutsa muri 2006 tubitanguye umugiye kimwe umunsi bo tuzogenda abana Cuba tugiye gutamba salsa ivuye mu Burundi Christian Savio duhereze akapera kuko n'umuntu akunda kuririmba cyane indirimbo afite n'ijwi rigoroye kuko kutabaye umuririmbyi kutabaye umuririmbyi oya umuntu wese n'umuririmbyi we n'uririmba muri dushe cyangwa uri kuracura intimba cyangwa unezerewe kuririmba uraririmba unezerewe ucura intimba uri mu dushe ukubitire ko akaririmbo wakunda kuririmba ndibuka wakunda kuririmba uri kuri stage cyane iyo urakora ubu MC bamba necesita una poca de gracia bari mayari ayarira rijo Rarijo kono nawe twabibonye depoje ikintu je nabibonye bamwe nizeye ko twabibonye twese ndakuramukije Rarijo ndakuramukije waje kuririmba mu rubanza rw'umu ex manager wawe ntakiri mu manager wiwe ni umu ex manager turacyakorana sûr certain kumbe ivyavuzwe sivyo no je turacyakorana ari ibindi bintu tukimariraniye tugikorana hamwe kabisa kandi byinshi zerekane ko mwavanye neza tubanye neza mana yaje DJ Fari tubanye neza na Pasi Rarijo twabonye uteruye umwana w'umukobwa byarumwa bigira repetition cyangwa ndagira repetition n'aba dancer ba salsa turagira repetition kenshi namanda bigira amakonse mugabo kiretse gusa kajya n'akantu koroshe mu byo turatugira hari ibindi nkiko ndagerageza kugira mugabo wazi ko natamba sasa mugabo ndiko bariko rabinyigisha boro boro Rarijo ikore mugabo ko kwadukurikirana bumve ko ari Rarijo please kubona yevyo dukene indirimbo yiwawe erega bavukiye jewe niwe nseko yanje nawe udatwera indirimbo ijanye n'uru rubanza hari indirimbo waturirimbe yaje imbere naye nkene kwisubiramwo ijya niyo dukeneye cyane cyane ijya ndirimbo yego kandi n'indirimbo yiwawe n'indirimbo ya Rarijo uyishaka cyangwa wayikunze arashaka kuraba kuri channel YouTube yiwe yitwa Agafi nirobeye ivuga ati kuki nkunda natoye watoranijwe mu bakobwa benshi njojo naritoje baritoza abari jewe ntsinda amatora canazigwe zinigihangange mu bahanga nivyatevye mabwo mutari umwakaka isinzi ry'abantu rirorera imikyango ukunari vyiza ukuntu bishemeye bukora kani ikintu citwa ikimboneka rimwe kurya gafi ifi apana gafi baba yao sangala Rarijo ikintu wobwira ko abakora kurikirana DJ Fan 257 TV abariko barakurikira DJ Fani nubabwira yuko ntibiherere ngaha turashaka ko mugwira mukaba baba yao kabisa mugwirirane kabisa ko turabakeneye ndabeshe Fani muri uwo mwanya abakora kurikira DJ Fan 257 TV boronderera Rarijo hehe kumba bagukeneye ashobora ati no musi ukungena Rarijo aririmbye muri rubanza byanyoheye nabubona ku stage nzi ko mu rubanza abyifata bagutya yakubise ko nagakoti nkuko mubibona style ça peut comme jamais uwo kurondera he mu bisanzwe ndafise staff yiwanje ndafise abo bocako mugabo nkushoboye kurondera nk'akanimero kiwanye nawe urashobora kukamuha nibisanzwe nta nimero yawe mfise ko nimero yanje ufise basi soso ashaka kuyima
umva bakuzwa kurondera ku numero banza kurondera umudirector soso batamuro ndafise staff iyo yiwa staff niyo dukeneye niyo bategeza gucako oya example umuntu ari hanze y'igihugu aje gukora urubanza mu Burundi avuga ati kujya kuntura rijo yabigendeje anje ko ndabishaka mu rubanza rw'iwanje aho rero yo kurondera kugira ntaronka staff nuko aba yarondeye kwanza rarijo ayimenye ku ma social media yo kukura he acha kuitwa Claude yitwa ininazwe Claude niwe novuga yuko ahagariye ntuzenya yiwanje amukeneye kugufollowing kumfollowinga ni acha kuri channel wanje ya nani byo nkeneye kugira bari kwadukurikirana acha kuri channel wa ni Ralijo kuri YouTube Instagram ni Ralijo official Facebook ni Ralijo byonyene hari amazina menshi ya Facebook bapirase bagira ngo Ralijo arakara sije ni Jenny Ralijo cyonyene Ralijo umugwi wawe wararose awards wowe wavyifashe mo gute ubonye arakara team rose awards kuko nico nikintu tengere nani bagiye kubikubaza kuko wari uri mu migwi mishi ihiganwa kandi no mugwi mwovuga ati mwaratanguranye kuva kera tubona uri kumwe n'ujya mugwi hama ukaboshoye kuronka awards twatamanye kwa muri 2013 gushika no musturi kumwe abo je nivyantangaje kuko bafise umwe tudasanzwe bajya abana ubwa mbere bali 15 mugu basigaye ali 4 hagiyemo n'aba basarsa baca baba 8 niko no bivuga abo je kuronda giwanje naravyishimiye gose kuko kenshi nabwiye ni kirazira gutinya competition ije murayitako mukayikora murahiganwa kuko haburana babiri hagatsinda umwe sasa baronse twafugwa mbere bare barigeze gutsindira ivya smart sinzi ko mubizi iba ububaye bwa kabiri je nibintanga sababaho papa wabo akaba yaratsindira amatrofe none nawe boreka gutsindira kweri gafani cameraman sinzi ko wahereye hasi Ralijo arabereye sana bamuhere ku kirato bamundugirize Ralijo nindari umustiliste wa Ralijo jana rivuze je mbaye nigende umustiliste jewe jenyene ndiyambika kuko naravuze yuko nushaka ndamwambika nashaka kumwambika Ralijo nibuka kera utanguye umuziki ugiye watsindira Pro Music wari umuntu azi gucapa cyane iryangabirano yagiye none yo impano ntahija DJ Fan impano iri muri je nubu ndacacapa ndabanda ncapa mugabo kenshi ivyo nkora ni ibintu byo mu makampuni hari nk'ibintu ndiko ndakora byo muri Leo Econet Leo umva ni kiraka nivyo gucapa muga ndafise na groupe yiwanje nuvuga ko nkoresha nabakozi dukorana tuba turi kumwe dukorana ibintu vy'ibiraka gutyo ndi muri musique ndi mu mafilme nigira comedy ndacapa n'utuntu comedy ndagira comedy don't tell me comedy nyene twageye tubona Ralijo akina comedy Ralijo tubandanye oya kare kuko nyene uno ndumara kunyaga interview no twenga none si ya comedy ndiko ndakubwira none si ya comedy nyene bayi none urakucho friend cyenda kudigadiga are umba ingabano zabengishi muri Ralijo sigana twenza no gutwenza ije nibaje ko biri serious Ralijo turagushimiye kubona uduhaye umwanya hama nibaza yuko DJ Fan 257 TV zo kurondera mu mwanya mwiza utuganire vyinshi kuvyerekeye umuziki wawe ko nga tugufashe nyene utaruvyiteguriye waje kuryoherwa mu rubanza ku manager wawe hama tubabarire ko tugutesheje umwanya kumbura oya mugisho mumaze vraiment ni ikintu cise mukoze kuko nivyari kwijana gutya nyene kandi je ndabashimiye kubona mu mpaka kanya vraiment big up. Thank you. Yeah, thank you. Chuti bakunzi biganira bica kuri DJ Fan 257 TV sikuvuga yuko abari umuntu wakomeye cyane cyangwa yagize ico yamaze mu muziki niho twokwerekana urubanza rwiwe n'umuntu wawe wese avyifuza afite urubanza nk'isabukuru ry'amavuko n'izindi manza ntareke kundondera ntareke kunyandikira kuri Instagram ushobora kuri kurabona iri kuri arengana ngaho ni DJ Fan 257 TV na Facebook ushobora kundondera hama bandanya muteramana nanje tuzosubira kandi nibaza yuko ibiganiro ndabashikiriza bibashika kunyota n'ubu nirasubiyemo hari ahantu ntarashika nkeneye yuko mu mpimanuro kugira ndahashike nimba mubona ari cyo nkora kitagenda neza ntimureke kumbwira ati Fani hindura ngaha
gutyo ibendera ry'igihugu cyacu ribandanye rigwizigira hose kuko ndazi yuko igicano ikurikirwa n'abantu bese abarundi gusa n'abantu atari abarundi barayikurikirana kuri bwo rero ndabashimiye mwese ku rukundo rwanyu munyereka n'ubuntu gufata amayinite akaraba agashobora kuvuga ati reka nje kuri YouTube karaba icano ya DJ Fani n'urukundo mumfitse. So guys ndabakunda cyane tuzosubira kandi Bye.